Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane biriko biravugwa mu gisata ca politike, biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye bo hejuru mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse n'ibiriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu minsi iheze cyane muri indwi turiko dusozera ku munsi wa gatatu w'indwi nibwo President Evariste Ndayishimiye ubwiwe yatangaje amajambo n'ubundi yatangaje benshi. Na majambo atangaje yarahejeje gutangazwa n'umukuru w'igihugu kuri Hotel Club du Lac du Tanganyika, aho yagize ati: benshi bari baza ko nzoba umukandida mu mwaka w'ibihumbi 2027. Mbega murazi ko nzoba ngihari? Simfa nzumira kwisi. Bamwe banka kumpa impanuro banabihemberwa ngo nuhava nshobora gutwara, ngo nunanigwa nabo boba bashikiriwe. Yo mumenya ko naniwe ari igihugu cyose kiba kinaniwe. Aya majambo President Ndayishimiye yashikirije aho yaragiye kwifadikanya n'abandi basohora igitabo cerekana ingorane igihugu caciyemwo imitego mu myaka 60 iheze. Benshi bati biratangaje ariko harimwo kuri. Mbega abo bantu ariko abwira batamuye impanuro yo bari bande? Ngarika babihemberwa bariho kwa Ntare, none aburi nguvu zo kubagezayo gute? Mbega yo bari kararaga canke asezera? Benshi bakibuka amajambo umuhisi Petero Nkurunziza yavuga mu minsi ya nyuma, kandi umugenzo w'ikirundi uravuga neza ico bitakuraga. Ngariko ntawo kwipfuriza umuntu nabi gusa, Imana yadushije vyinshi ngo harambe Burundi n'abarundi. Benshi bumvishe aya majambo President Evariste Ndayishimiye yatangaje avuga ko ashobora no kutazoshikana mu mwaka w'ibihumbi 2027, ashobora kwicwa canke se gupfa. Bamwe bati ese vy'ukuri ni bande bananiza President Ndayishimiye kurangura ibikorwa vyiwe? Ibe byose President Ndayishimiye yamana imyidodombo ko hari abantu bamugoye cyane bamunaniza ibikorwa kugira aboneke ko vyamunaniye nabo bashikirwe. Mu kiganiro ca President Ndayishimiye yashikirije yarerekanye ko afise agahinda kenshi mbere n'amaganya kashobora gupfa n'umwaka w'ibihumbi 2027 utaragera. Ijambo nk'iryo ntimugire ngo rirasanzwe kuko harya yavuze ico azi nico abona. Muti none ni bande rero Ndayishimiye yicura ko bashobora kumwica umwanya n'umwanya? Nukuri muri CNDD FDD hari ibibazo bikomeye gusa abatabiziho bazi ko ari amahoro, ariko ibibazo biri mu ndongo za CNDD FDD birenze ukwemera. Ukutumvikana hagati yabo, ukunyurana, ugusunikana, ugutana mu mitego nizo zuzuye mu ndongozi, kandi ngo inkozi z'ikibi ntaho zogeze igihugu. Mwibuke ko hari bamwe bigeze gutangaza mu minsi yahera ko mu bihugu vyo mu karere hashobora kuba kudeta canke hakicwa indongozi gusa. Benshi baririnze kuvuga hariho kandi bari bafise impamvu. Kandi nubu ntabwo babitangaza kuko ari Ndayishimiye ngo ariko Ndayishimiye nawe murumva ko amaze kubatizera neza ko mwaka w'ibihumbi 2027 azoba akiriho hatabaye ahimana gusa. Iriya mvugo rero yakoresheje rakomeye cyane. President John Pombe Magufuli watwaraga igihugu ca Tanzania girapfe yatanguye kubivuga nkuko kwa Ndayishimiye. Mengo nugufyina abantu bakabifata minenegwe, ariko kubera ko bo baba bazi kandi babona abo banyinyurana nabo barabivuga mu nzira zoroheje, abantu bakabifata nkaho ari biganiro bisanzwe, mu nyuma mukaje mwumva ngo ibara ryaguye. Ikintu benshi babona kibangamiye President Ndayishimiye si ikindi, ngubwiwe nawe aribangamiye, hama kongera akabangamirwa na ya systeme yabo yuko umukuru w'igihugu atagira ububasha bwose, ahubwo ububasha bwa nyuma ari systeme y'umugambwe. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rihubasha bwose umukuru w'igihugu, niwe atwara ingabo n'ubutungane, eka n'inzego zose z'igihugu ziri mu biganziwe. Ariko kubera ya systeme yabo umugambwe ukomeye gusumba umukuru w'igihugu, nico gituma rero hari ingingo umukuru w'igihugu yoshaka gufata ari ku mugambwe ukazanka kandi bikijana. Hari umuntu President ushaka gukura mu mabanga ariko systeme ikavyanka, aho urumva ko umukuru w'igihugu ntaba afise ububasha bwose. Nico gituma mubona President Ndayishimiye yifuje kenshi gusubiriza Premier Niyongabo kurongora igisirikare ariko bikanka. Yarifuje gusubiriza Reverend Ndikuriyo kenshi ariko vyaramunaniye. Hari n'abandi benshi harimwo na Geras Daniel Ndabirabe bashatse gusubiriza kuba umukuru w'inama nshinga amateka ariko naho bikanka. Namwe rero muca muvyumva gukorana n'umuntu washatse gukura
akakunanira wumva mwokorana neza. Abizi ko adahari ku bwawe akora ivyo ashatse canke atumwa n'uwamuhaye izo nguvu. Ngiyo Ndayishimiye ataba umunyabwoba akarya umutima amenya akarengera izo systeme zabo agafata ingingo nko wihevye akemera umugambwe avamwe ukamufata ukundi ariko agakora icyo abarundi bamushaka ko apana icyo umugambwe umushaka ko. Yemwe benshi barirahira bakarengwa ko ako kaguma kari gutwara ukwezi kumwe gusa, kandi abavyitwe bagahitamo guhunga igihugu canke bakinjira mu mpimba. Ngari ku mutekano wiwe ubu umeze neza agakora yidegemvya. Ico igihugu gikeneye umutegetsi ngadafyina, gikeneye umuntu afata ingingo akayigumako. Benshi baribuka ko hari kimwe mu bihugu bibanyi aho abajenerali n'abandi bose bashatse ko indongozi ico gihugu gendera mu maboko yabo ngo nuko bakigwaniye, batangura kuzana amacakubiri yabavuye mu bihugu bibanyi. Ngariko kubera ko iyo ndongozi y'igihugu yari umutima menyo ikarengera ko basangira urugamba, ahubwo agashira ingufu z'igihugu imbere yarabasanzaje bose, bamwe barahunga abandi barapfa, abandi bari mu mabohero n'uyu munsi. Murabona ko iyo ndongozi mu karere tudashatse kudondora izina ryayo yidegemvya, aravuga rikijana ingingo afashe nta usubizamwo. Abandi bari guturatura iyo zabura ndetse n'ahandi. Ndayishimiye ngo ko vyamunaniye kurya umutima menyo ngashira inyungu z'igihugu imbere yikureka kabo bantu, yemwe naho batumutembagaza ngo ubu ariko manda ya kabiri bishitse akayitozamwo kandi azotsinda. Ngariko kuyimara ngo ni gihamana nkuko benshi mu basesanguzi mu vya politike ndetse baraba n'ikicuka kiri mu mugambwe CNDD-FDD babigaruka ko. Abandi bati uyu mwubaha President Ndayishimiye ubundi akija ku butegetsi abantu ba mbere bamushimagiza cyane bari abanyarwanda gusumvya abarundi. Ntibasiba kuvuga amajambo yo kumuyahagiza ngo abarundi mugiye mwabona umuperezida pe. Ngariko namba uyu munsi ari umuntu yanswe cyane n'abanyarwanda ni President Varisito Ndayishimiye. Ngariko kandi si abanyarwanda gusa, abarundi nabo bakibona umuzo wa Varisito Ndayishimiye bariruhukije cyane, baravuga bati igihugu kiraronse isuka. Kuko yaje mengo ntazorohereza abaryi bibiturire abanebwe badakora neza ivyo bajejwe. Imigenderanire yari yarapfuye yashitse abishira ku murongo, eka n'ibindi byinshi tutodondagura. Harageze naho n'amashiramwe mpuzamakunga mwizera batangura kumuzeza amabanga menshi n'ibisata vyinshi arongora. Hari n'ibihugu bimwe bimwe rutura nka Amerika, Ubufaransa, Ububirigi batangura kumwizera bagabanya n'inguvu bahereza bimwe mu bihugu vyo mu karere batangura kuzishira kuri Ndayishimiye. Ngivyo rero vyarateye ibibazo bikomeye muri CNDD-FDD kuko hari benshi batigeze bishimira na gati inyifato ya Ndayishimiye yo gushaka kugurura ivyo Nkurunziza yari yasize yugaye nko kugurura imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Vyarasitaje benshi cyane, batangura kubona Ndayishimiye ko ahemutse. Mbere iyo migenderanire y'ibi bihugu bibiri ni nayo yabaye intanduruko ya Varisito kudahuza na Bunyoni, tutibagiye na Bariviano Ndikuriyo. Bunyoni Adolphe be na Nkurunziza bari bafise idiri zikomeye cyane na FDLR, nibo bagurisha zahabu ku isoko mpuzamakungu, bakabagurira ibigwanisho bikitwa ko biguzwe n'igipolisi canke igisirikare vy'u Burundi, ngariko bikaca bijabuka muri Kongo. Iyi dosiye ni nayo kandi yahitanye Ernest Manirumva wa Orukome, yari katohoza ku nkoho zari zaguzwe n'igipolisi cy'u Burundi mu gihugu ca Malaysia ariko ntiziboneke mu mastoke yazo mu Burundi. Ico gihe rero abapolisi b'u Burundi bari 200,000 ariko hari haguzwe inkoho 40,000 ku buryo buri mu polisi yari gutwara inkoho zibiri. Zararondewe irengero ryazo rirabura, kumbe abashefu bari kwidiri rikomeye. President Ndayishimiye ageze ku butegetsi rero yashise agomba gusambura wa mubano wa leta yasubiye na FDLR, atangura kwirukana aba FDLR bari mu kibira hariya muzaci bitoke. Aba iminsi yo kuba bahavuye ariko Bunyoni nawe akagoma batera intege bagumeho. Niko rero Ndayishimiye kubarekurira ko umucanwa. Aha ukutumvikana hagati ya Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Bunyoni kuba kuradutse. Umubano wa Ndayishimiye n'u Rwanda nawo ucura komera. Mbere iperereza ry'u Rwanda ritangura kuneka n'amatelefone ya Bunyoni uko yavugana n'abantu. U Rwanda rwaramwumviriza nkuko Bunyoni yavyivugiye mu rubanza rwiwe. Raporo igahabwa Varisito. Ngo nigihe higera gutegurwa gutembagaza Varisito Ndayishimiye n'iperereza ry'u Rwanda ryaravyibiye iperereza rya Varisito. Mbere harageze naho ivyo bihugu bihanahana abagwanyi bafashwe. Bati rero ingene Varisito yihindukanye n'u Rwanda.
urugamba rwitirirwa M23 ngo nigo rwateranije rwose ibihugu bibiri nk'uko abasasanguzi mu vya politika babivuga. Rero ibi vyanatumye habaho kwagirizanya hagati y'abakuru b'ivyo bihugu bibiri, umwe yagiriza undi ko ahaye indaro abifuza kudurumbanya umutekano mu gihugu ciwe, uhundi nawe akagiriza undi ko ahaye indaro abifuza kudurumbanya umutekano mu gihugu ciwe. Munyuma Uburundi muri misiyo ya SADC, iperereza rya gisirikare ry'u Burundi ryahavuye rimenya ko niyo mbarenga ari mu bantu bakomeye bapanga ivy'urugamba rubera muri Kongo. Niko rero Perezida Ndayishimiye yatanguye avuga ko kugeza ubu niba igihugu cy'u Rwanda kitaratanga General Godefroid Niyombare n'ubundi ataco bovugana. Bamwe bati ese koko ibi vyose vyabaye kuri iyi ngoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye mubona koko vyoshikana igihugu hehe? Hobo kutumvikana mu mugambwe wiwe, ukutumvikana n'ibihugu bibanye ndetse no kutumvikana n'abanyepolitike batandukanye, ndetse no kwama yikanga ko hari igishobora kumushikira. Bamwe bati ese koko murabona Perezida Evariste Ndayishimiye azoshikana mu mwaka w'ibihumbi 2027 akitoreza gutwara ikiringo ca kabiri, canke murabona ko hakirimo agahaze? Gira ico shikirije muri commentaire kugira ngo nabandi nabo bamenye ingene wiyumvira. Reka no makuru yacu tuyabanarize kubiriko biravugwa ku bukene bw'umuyaga nkuba, umuyaga nkuba urenze urugero no guheba abanywanyi. Ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ishavu ry'abanywanyi ba Regideso rirabandanya ryiyongera nkuko amakuru adushikira abivuga. Iryo shirahamwe rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu bisagara riranegurwa cyane kubera ibikorwa vyaryo biriko biratakaza kanovera haraize imyaka itari mike. Hagati y'ibice vy'igisagara bimaze imyaka myinshi mu kizime hamwe n'ahandi hugarijwe n'umuyaga nk'uburengeje urugero gushobora guteza amasanganya. Abanyagihugu bakavuga ko iryo shirahamwe rya leta ridakora neza. Mu Ngagara umuzimiza wa buri munsi. Makaritsiye ya kabiri, gatatu, kane na gatanu yo muri zone Ngagara muri komine Ntango mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, abanyagihugu benshi bavuga ko bamaze imyaka irenga 8 babura umuyaga nkuba mwijoro, rimwe na rimwe mbere no ku murango. Ivyo ababanyi ntibakibifata nk'uko ari ikibazo, ahubwo ko ari amakosa y'ico gisata ca leta. Utiyo bwije dutangura kugira ubwoba, bivugwa n'umwe mu banyagihugu tutabashije gushira imyidondoro yiwe hanze kubera imvo z'umutekano wiwe, ariko nawe akaba aba muri ako gace. Abana bategerezwa ingorane zo gusubira abana bahura n'ingorane zo gusubiramwe ivyigwa vyabo bakoresheje ibuji. Ivyo bikaba vyiyamirizwa n'abavyeyi bavuga ko bishobora gutuma abo bana bagwara amaso no guhakwa guturira amazu mu gihe amabuji atazimijwe neza imbere yo gusinzira. Imiryango mike ifise uburyo niyo ishobora kwigurira ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba. Ivyo bikaba bituma abandi benshi baguma mu bukene bw'umuyaga nkuba igihe kirekire. Ivyo bigatuma rero ubusumbasumbane bwiyongera mu gisagara kimwe. Abanyagihugu bo mu Ngagara bakavuga ko ikibazo gituruka ku buryo ibikoresho vy'umuyaga nkuba bishaje vya Regideso, bagasaba Regideso gusubiriza imirongo y'umuyaga nkuba yo mu kuzimu ishaje kandi idakora neza, hagashigwaho imirongo yo mu kirere yoroshe kubungwabungwa kandi yizewe. Uko gucika k'umuyaga nkuba gufise ingaruka zikomeye mu butunzi. Abadandaza b'ibintu vyononekana n'ingoga, cane cane amata barahomba cane kubera kubura uburyo bwo kubibika mu vyuma bikanyisha. Ikibazo cyo gushariza amatelefone naco nyene kirisubiriza. Bamwe mu banyagihugu bategerezwa kuja muri komine Mukaza hagati mu gisagara ca Bujumbura kurondera umuriro w'ibikoresho vyabo, hakajako amafaranga yo kwiyunguruza. Mu Nyakabiga aho umuyaga nkuba urengeje urugero uhinduka ingorane. Mu buryo butandukanye n'ivyo muri zone Ngagara, zone ya Nyakabiga iri hagati mu gisagara irikirahura n'ikindi kibazo, umuyaga nkuba urengeje urugero. Abanyagihugu bakavuga ko ibikoresho vyabo bikoreshwa n'umuyaga nkuba vyama vyapfuye kandi bagatinya amazu yabo ko ashobora gusha. Uti mwijoro tuba mu bwoba, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu muri quartier Nyakabiga ya gatatu yasavye kutamenyekana. Akavuga ko umuyaga nkuba urenze urugero ari akaga gakomeye ku mutekano w'abantu n'ivyabo. Aranegura kandi ishiramwe Regideso kubera ko yama yanse kwemera uruhara rwayo mu miriro yama yaduka bivuye ku muriro mwinshi uba watanzwe. Kuri benshi kandi ngo kuba hamwe hari ubukene bw'umuyaga nkuba handi umuyaga nkuba urenze urugero vyerekana ko imihoro ishaje itabungabunzwe neza kandi itajanye no kwaguka kw'igisagara ca Bujumbura.
kubura gusanura rihagije n'ubuhinga bukwiye bwo gutanga umuyaga nkuba kumwe mu mihora yose vyerekana ibinenge bikomeye muri ico gisata nk'uko benshi bo mu gisagara ca Bujumbura babivuga. Muri ibibazo vy'ubuhinga abanyagihugu bariyamiriza kandi no kubura amakuru, kubura uburyo butomoye bwo gushumbushwa mu gihe hagize ivyononekara no kutitwararikwa kw'ivyo basaba. Ivyo vyose bikaba bitesha ubwizigirwa hagati ya Regideso n'abanyagihugu. Akamaro ko gutora inyishu zirama. Kubera ico kibazo abanywanyi ba Regideso bayisaba kwemera neza inshingano zayo nk'ishiramwe rya leta mu kunagura inyubakwa zayo no mu gutanga umuyaga nkuba kumwe ku buryo burama kandi bukingiwe. Ngo hatabaye impinduka zikomeye niko bagabisha icikagurika rivuye ku muriro mwinshi rizobandanya ryerekana ko ico gisata ca leta cananiwe kandi cari co gikome mu iterambere ry'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ndetse n'ahandi mu gihugu. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'Umuhoza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.